ndashimira Imana cyane kuba yangiriye neza mu minsi iheze ku munsi wa kabiri naraje ndemvye umwongere wacu arabizi naje banyiyegetse sinicara sinahagarara nararyama ku ntebe ibaze umuntu namusengeye ajyamye ku itapi rero ndashimira Imana umukozi w'Imana Imana imuhezagira imwongereza imigisha amen amen hama nari mfise ikintu mu mutwe cari kimaze umwaka kimaze ikiringo c'umwaka ntaho ntivujije naragiye kwa muganga barampa imiti insinziriza barampa bonne d'exécution hama bambwira ati yuko bangira scanner lezo bonne d'exécution ndazifise muhira ubu sinkigiye ubu ni muzima haleluya ejo byabaye ejo ndashima rero cyane hama ikindi nkenguruka naraje mfise uwundi mutwaro ntabwo nabwiye pasteur je ndafise inzu ngaha ibujumbura ndabura abampangira ariko cyagihe cyo kubohoka naziye numva umuntu avuye muri Kenya bandondera amashaka gukomera amashumwami Yesu yamwugururiye Haleluya amen murakoze cyane Imana igombugisha nibindi bigiye kuguruka ukorera Imana gusa dushikiriye uyu mutama shengero ry'Imana haleluya haleluya amen haleluya cyane amen nanjye kugeza kuri uyu munsi ndashima Imana cyane ku byiza yaraye inkoreye amen naraje ngaha ngendera ku kibando nishimikiza ndashika ngaha ndegera umukozi w'Imana ntijewe ndaremvye bimeze nabi nari ngwaye ibintu bidasanzwe naravyimba umubiri wose nkarandiyagaza kumara isemene zibiri urarutajyamye urawicaye byari ibintu bihambaye cyane ariko ngeze ngaho umukozi w'Imana amaze kunsengera bya bitero bya satani byarahagaze dukomere Yesu amashi menshi cyane bigeze guhagarara n'ibyo ariko birangi umubiri wose bageze kubifyonda hava nk'ibinyo byo muri toilette bikagenda byiruka mu ibarabara hanyuma byose barabifyonda byose birahera inyuma y'indwi zibiri nayo maze iminsi nasinzira mbona umwanya wo gusinzira dukomere Yesu amashi menshi bantu b'Imana umuntu azokwishima umubiri tubona twikoreye azoyishima ikintu gito cyane kubera umubiri waguhinduka utabizi kubera imiyaga mibi ya satani none icyo nobabwira abantu b'Imana mwizere uhoraho akora neza amen akora neza cyane jewe yangaruye ahantu nari ndemvye nari meze nabi none umukozi w'Imana Imana muhezagire cyane amen amen agira neza arasengera abantu bikagenda neza none nanje yaraye andokoye ngeze ahantu umwansi abona none icyo noshima kugeza iyi saha nzokwama nitabira ishengero ndarikorera dukomeye Imana ibahezagire mukozi w'Imana amen amashiko umwami Yesu abantu mutajeje For those who didn't come yesterday, dukomere Yesu amashiko abantu bagiriye neza clap for God because of Mwegere hano, those who mwegere have seen hano. the goodness of God. gira hano Approach here. ejo twarakubise abazi Yesterday we destroyed devils. We broke. kuva twatanguye saa 3 We started twahejeje saa 9 10 a.m. until ibintu byabaye 4 hano p.m. What happened yesterday? mana ya My God, sinzi ngene no bivuga I don't know how I can express. mana yakoze ibintu bikomeye God have done kandi something iminsi ya great. gatandatu yose ubu Every day on nta bintu byo Saturday. kuza gushima No time to lose. Tuzosenga. There's no joke. We will pray dukubita and dukubite destroy satani n'abakozi biwe Satan and his workers. ko muri benshi gaye Yeah, man, so many. umunota umwe One, microphone in 1 minute. by microphone umunota umwe canke amasegonda Haleluya haleluya ndashima Imana cyane kuba nongeye guhagarara imbere y'ishengero nkavuga iby'Imana yankoreye ejo ntibyari byoroshe nari njyamye ngaho ku itapi kuba mpagaze ngaha bigakunda rero ni icubahiro c'Imana mashiko umwami w'abami Yesu Kristo nari mfise umusonga ngaha mu ibere ry'uburyo ndawugwaye kuwa gatatu ndaja muri serire gusenga baransengera ndumva kamitende ndataha mugabo nguma nshitse muhasha swa kumbura soye kugaruka irindi ngira telefone umukozi w'Imana aze kunsengera muhira ncamvuga ngira Imana yaza kunkiza reka ndavyihoze mugabo kaguma kazibura nguma ndavyumva buke ntibwari uburakare bwishi mugabo naguma numva kazibura ejo rero byose bica birarangira Imana dukomera amashumwami Yesu Kristo ubu ndunama karesi nunama nkuko yo unama turabe yo ndunama nkuko simbabaya nta kanura kamwe ubutumva amashikuri Yesu Kristo Imana rero yumva ko ndayishimiye cyane
ntashimwe naco mfise noyishimira simbona uko noyishimira vraiment kuko yama indokora cane gose. Imana yumve ko ndashimiye n'umwungere n'abakozi b'Imana bose ndabashimiye cyane. Imana ibongera amavuta. Amen. Amashi ku mwami. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hama nanje nagomba nshimira Imana. Nshimira ishengero ryacu ya Repentance yo kumusaga. Twikomera amashi. Igituma ngo bagushimira iri shengero n'umungere wacu nuko nabonye ibitangaza biteye ubwoba. Naje birantangaza nkumigwa ivyo ishengero iko rirankorera. Numvise menga no gishimira mpagaze ngaha. Mu ncamake nibaza ko ntishimye, nibaza ko mberewe cyane. You are smart. You are very smart. Nagomba nshimira Imana rero ko ishengero ryo ngaryo ryanyambitse. Yo. Nta kintu na kimwe mu bintu Turikomera nambaye. amashishe y'Imana. Mu bintu nambaye no munsi nta kintu na kimwe naguze amafaranga yiwanje. Korera Imana ni byiza mw'abantu. Ndashimira Imana cyane rero gose. Ishengero rya Repentance ko muzaga ko rititwararitse kandi nukuri Imana ishaka kubahezagira. Umwongera Imana ishaka kumongera amavuta. Amen, amen. Amashi kuri Yesu Kristo. Erega muri Yesu no kwambara neza biriyo mw'abantu b'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Ndashimira Imana kubona yanshoboje gushika ngaha nkabyuka ndi muzima. Hama ikindi kigira kabingira nshimira Imana. Ngira nshimira Imana ku munsi wa gatanu. Imana yarandindiye urufu ku mwana. Yaravuye ku ishuri imodoka iramugongera aho hepfo. Ariko yarahabaye nje kwishimira rero ko yamurinze urufu. Imana yo mwijuru ni habwa icubahiro. Amen. Ndayishimiye kandi tuyikomera amashi yamurinze urupfu ikigiye n'igihe kibi cyane. Ndashimiye n'abakozi b'Imana bama bamba hafi bakama bansengera. Abumva gushimisha Imana yo ibahezagira. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ndashimiye Imana nanje ko uno munsi nkize imyaka 10 nkiri umuzima. Hari abandi benshi bapfuye ariko Imana yarandinze nkiri muzima. Nshiki uno munsi nkiri muzima. Imyaka kwera imyaka kumwaka 2024 ugeze nkiri muzima Imana nibabwa ishuri. Yamaze kuwinjiramo neza na neza yawugezemo. Mweko murashina. Yagezeyo. Kwizera. Yesu nashimwe. Subirire mu bana sha. Yesu nashimwe. Ikintu cya mbere ntabwo gushimira Imana nuko Imana yaduhaye Repentance ku Musaga. Amashi kuri Yesu Kristo. Ndaryohewe cyane kuko twiruka kare tugenda kwijabe tugasanga twacerewe umugabo ntitugicera. Ariko ntitwashimira iyo Mana abantu b'Imana. Ikindi nshimira Imana n'ukuri yaduhaye umupasiteri mwiza abasha. Adukunda kandi akunda. Namwe muri beza abasha. Yesu nashimwe. Aratwitaho n'ukuri. Ikindi nshimira Imana ndashimira Imana cyane naragwaye desomene fisi ingwara ikabije cyane naragwana malaria muga malaria nibisanzwe nasanzwe fisi igitero cyo munda narara nicaye amafyigo sinicara numva ndushe cyane ndabwira Imana ati Mana ya Repentance kuba narinjiye muri Repentance hari Imana ikomeye ubu nta mukozi w'Imana n'umwe telefone nta nuwo nzobwira isaha yawe niyagera ni uzonkiza. Ndavuga ati Imana je ndavyizeye ko nzokira. Urabona abandi bose barabwira Imana irabakijije mu ndira bakijije igitero ndavuga ati Imana je nanje. Ariko Imana ikizisaha yayo. Ejo navuze ati emwe aha naho nacerewe ndagenda nkire mu bandi. Shitse ngaha n'ukuri. Imana nihabwa icubahiro. Tuyikomera amashi yo Mana ariko wa gatandatu Mana. Icubahiro cyane. Ubu ni samedi miracle mw'abantu b'Imana mwe. Abantu muguma muhira mugume muhira. Mutureko turagenda. Imana yarankijije operation yo munda irankiza amafyigo ubu ndicara neza nkatekana. Yo amashi kuri Yesu Kristo. Ahabwa icubahiro cyane. Umwungeri cyo no musabira Imana imuha amavuta menshi. Amen amen. Kandi zamuha iherezo ryiza. Amen. Yesu na cyo gikenewe ubwa mbere. Dukomere Yesu amashi menshi cyane Imana imugirire neza. Yesu nashimwe. Amen. Je mpagaze ngaha nje gushimira Imana cyane. Muri iyi ndwi Imana yarankoreye ibitangaza sinumva n'ingene no wishimira. Je nari mwikonji mubiri wanje harasha mere credit mwijoro. Mubiri wanje imashini
donc unité centrale niyo yashikiriwe multiprise irasha iratokombera ku buryo ngo abari hanze babonye umuriro uduga. Ico nshima Imana nta kintu na kimwe cononekaye, haba mu matriware haba mu madokima. Dukomereye Samashi yarinze ivyo marayika yarahagaze. Iyo iza haza gusha nari ku kazi bari gushobora kwibaza ati arabifisemwe uruhara hari ico yoba yakoze, mugana ari mazindwi yose mwikonji ivyo vyose biza kuba ntahari gushika na directeur general yaje kuraba ingene vyabaye basanga nta na hamwe umuriro wavuye, ahantu hose hameze neza, mugabo gushika nabo ye ntibumva iyo umuriro wavuye. Nkaca nshima Imana mvuga nti iyo biza kuba ndahari bishobora kuba byari guturika byabaye igitambo, byabaye ikimazi ku buzima bwawe, byagiye mu gishingo cawe. Ivyo rero ndashima Imana cyane, nkaca nshimira pasiteri wacu atwama hafi. Amen. Nkaca ngira amashimwe yandi agira kabiri. Jewe kwa Mungu sinaje ngaha, hariho ibintu twarimwo mu muryango. Donc Imana yaranyeretse irampa icubahiro, irantera iteka, amashi kuri Yesu atanga icubahiro. Twari dufise ibintu twego rero iyo ndavyibutse ko natambira ubusa nkataha nabize ndugomba n'ikirato cyatawuse kikatabukira ubusa ndiko ntambira umuntu ahemba nabi ahemba kwidodomba, ariko nkabyibuka ndi mu ngoro y'Imana, hibuka n'ivyanze byatabawe, hibuka ubuko nkora bikagenda neza kare bitagenda neza, hibuka Imana yankubitiye za karande zari mu bikorwa byanje, zokwama ndayirimbira ndayitambire kare nagira nshinga intahe mvuga ngo abantu bazabona ndiko ndatamba ntibizabe batsitaze yuko nzoba nibutse aho Imana yankuye. Amen, amen. Nukuri mubandanye mu yimpera amashi kubera repentance yaratumye mererwa neza, abumvise gushima kwanje muhera amashi Imana yanje. Amen. Wese hore wicara hano imbere. Uzane ibitabo byawe ahicaye. Yesu ashimwe. Haleluya.